serikali ni swala ambalo tumelizamilia, na haya ni makubaliano ya pande tatu. Tulikaa serikali ya Burundi, tulikaa serikali. Ino ngingo yo gutahukana abarundi mu gihugu cabo ni igikorwa twiyumviriye ko twavyumvikanye turi impande zitatu, hari uruhande rw'abaserukira leta ya Tanzania, ubwo baserukiye leta y'u Burundi hamwe n'ubwo baserukishira hamwe HCR. Rero twemeranije ko gushika ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka ko ari umunsi wa nyuma wo gutahukana impunzi z'abarundi ku gushaka kwabo. Niyo mpamvu tuje kubabwira ngo mu Burundi hari amahoro, ubu umutekano ni wose, nta mpamvu nimwe ihari yotuma impunzi y'umurundi guma mu buhungiro mu makambi y'impunzi. Nahawe rero wewe wa Murundi uri hano kuza ukiyandikisha vuba imbere y'uko iyo tariki igera. Ubikoze utyo uzogenda mu iteka ntangere kandi watekerewe n'impamba igizwe n'amafaranga amadolari 200 hamwe n'ibikoresho. Mumenye ko inyuma y'iyo tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 nababwiye ko iyo mpamba mutazoyihabwa namba kuko tuzoba twugaye. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa 12 tunafunga.